Ndabaramukije cane bene data bakunzi bantambwe Dahita TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana ibi biganiro dusanzwe tubashikiriza bigizwe n'urukurikirane rw'ibiganiro vyitwa igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu vyanyu no mu banyu. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro mutegurirwa mu kongera mugashikizwa na jewe Janvier Mandirambona. Mfise amajambo ngomba ko dusangira namwe abonekana mu cete candikiwe Abaheburayo. Dusoma igice ca gatandatu ku murongo w'icumi. Murazi ko kumbure muri kino kiganiro tudafise intumbero yo kumara umwanya muremure, nta vyinshi rero duhava tumaramo umwanya muremure. Nagomba ngo dusangire rino jambo ndaribatekere muryiyumvire ko muri medite ko ribabere impamba y'uyu munsi. Uwo murongo w'icumi uvuga ngo Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga bera nanone mukibatunze. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero twumvise ijambo burya ngomba gukuramwo ni ijambo rivuga ngo Imana ntigabitanya. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yanditse aya majambo yerekana yuko Imana itagabitanya, Imana atari kigaba, Imana atari umunyamafuti ngo ihave yibagira, ngo ihave novuga ngo iyobegwa canke se ihave itamenya, itazirikana. Voilà nibyo jambo niko ndarondera, ngo inanirwe no kuba yozirikana ibikorwa abantu bayo bayikoreye, ukuyubaha bagize, ugushira mu ngiro ijambo ry'Imana bagize. Yavuze ngo Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga bera nanone mukibatunze. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Aya majambo niyo numva mu mutima ngomba kubwira umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro. Ngomba kukubwira yuko Imana itagabitanya. Tuvuze umuntu agabitanya, tugomba kuvuga umuntu akora amakosa, akora amafuti, akora ibintu bibi kandi azi ibyiza, hanyuma ivyo bibi akabikora n'ibigirankana, akabikora n'amanyama, akabikora n'akagagazo. Nkaravuga ngo kubikora ku kagagazo. Urumva umuntu akavuga ati ndazi yuko kino kirahuri kugishira mu ntuzeye wugurura ukagira ukagishira mu kabati, ariko mugabo kugira ngo ndamuhane yama ariko aragura ibindi, yama ariko arahomba, reka ndakimene, reka nigirishe ko kibaye bukoroki. Kandi ari ngaha muri saro arabibona ko naringize ngo ngoma ndagishirinda. Urumva kubikora n'ibigirankana, gukora ibintu bibi, gukora amafuti, gukora ibintu nyene by'ubugaba, by'ububegito, by'ubumesha, by'ubukozi bw'ikibi, mugabo ukabikora atari kubera yuko ari sanganya rikubayeko, ahubwo ukabikora n'ibigirankana kugushaka kwiwawe. Wowe ukavuga ati jewe mpisemwo gukora bibi naho nzi gukora neza. Imana yacu nidutabara rero n'uyu kuntu uyu muntu yavuze, uvuga ati mw'abantu mwarakoreye Imana, mwatunze abera, mwerekanye urukundo rudasanzwe, mwakoze ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa vyiza, ibikorwa vyo kugororoka. Birashoboka yuko hogera igihe mwiyumvira ko umengo Imana ntavyo yiyumvirako, Imana ntiyabibonye, Imana ntibizi, Imana ntibizirikanako. Ariko yaratumye kubabwira ngo Imana ihora izirikanana nayo igihe cyose, uko bukeye uko bwije. Imana irazirikana, ifise ku muzirikanyi ibikorwa mwakoze, urukundo mwerekanye, ukuntu mwatunze abera bagowe, batagira shinge na rugero, batagira aho barara, batagira ico bafungura, kwa kuntu mwambitse impfuvyi n'abapfakazi, kwa kuntu mwagaburiye abatagira shinge na rugero, kwa kuntu mwahaye amazi mugahembura abaguye isari. Biriya bikorwa byose mwakoze, yemwe mw'Abaheburayo mwe, nzanywe no kubabwira yuko
yuko Imana itagabitanya, Imana si umunyamafuti ngo ihave ibyirengagiza, ihave ibifata nk'aho umengo ntaco bimaze, nta gaciro bifise. Ekaye habanamba ibyo mwakoze bifise agaciro kadasanzwe imbere y'Imana. Ibyo mwakoze Imana ibihoza ku muzirikanyi, ibyo mwakoze mu ijuru byaranditswe imbere y'Imana, byarubatse monima, bifise icibutso kidasanzwe imbere y'Imana. Muzobironkera ingero, kuko hogira igihe umuntu yibaza yuko ibyo ataco bivuze, ataco bitwaye, ko byibagiranwe, akabona ko umengo mbere amagorwa arimwo, amarushwa arimwo, amageragezwa arimwo, kumengo ni kubera yuko Imana yabyibagiye, Imana yabyirengagije, ukamengo yarataye kuko yarakoze, amaze imyaka 5, amaze imyaka 10 akorera Imana, ariko nta ngero yigize aronka y'ibikorwa yakoze. Ariko umviriza rero, uyu mwana tatubwiye ngo Imana si umunyamafuti, Imana si kigaba, Imana si umubegito bigeze iyo hose kugeza yaho umuntu yokora agakorera ubusa nk'inkorofani. Ntibishoboka yuko umuntu yakoreye Imana azomaramara, ntibishoboka yuko umuntu yakoreye Imana ibyo yayikoreye byohera uko nyene, byogenda amazima yongwe, byohera uko nyene, ntabironkera ingero. Ekaye habanamba Imana si umunyamafuti, Imana ntigabitanya, Imana ntikora ikibi n'ibigirankana, kandi ibona iciza ari gukora. Imana ntihemba umubabaro mu gishingo c'umunezero ku muntu yakoze neza, ku muntu yabaye umwizigirwa. Niho yababwira ngo ahubwo shishikara mu bikore, shishikara mu yubahe, shishikara mu yumvire, shishikara mu gororoke, shishikara mwihangane, shishikara mwirinde kandi mwiyubare, ntimugendere mu bibi, ntimuhave mukoporora ingeso mbi z'abandi ngo ziba arizo mugenderamwo, kubera ko mubona kumenga Imana ibyo mwayikoreye ntimuzobirongera ingero. Ekaye habanamba ibyo mwakoreye Imana muzobironkera ingero, yemwe mw'Abaheburayo mwe, kuko Imana yacu ntigabitanya. Oyaye nimeze novuga ngo nk'umupolisi umengo ajeje gucunga gusa yuko ukora ikibi ngo acafata intuzeye inkoni, acafata ikimoko kugira ngo akubite mu gutwi, akubite mu mutwe. Oyaye kuko hari igihe umengo wewe wagejwe kuraba gusa ibitagenda neza, ibigenda neza navyo ni bya bene ibyo. Oyaye sindabona igihe kumbure umupolisi mwibarabara wakije kinyotera watakuja gucatsa acavuga ati sawa, atakubita isarudi ngo agushimire. Mugabo genda ukora ikosa umengo nicajejwe aje gukurikirana amakosa gusa, umupolisi umenga aje gukurikirana amakosa gusa. N'umucamanza niko kuko nzokumva ngo umucamanza kanaka yari yajanye agashimwe ku bantu bavyitwayemwe neza. Oyaye umengo wewe ico acunganywa naco, acunganywa n'abantu bakoze amakosa batashize mu ngiro. Muri andi majambo rero mwavuga ngo Imana si umucamanza ngo acunganywe n'amafuti gusa mukora, yiyibagiza ibyiza muhora mukora, ngo ibyiza mukora umengo ntibiharurwa, ahubwo aharura amakosa mukora. Imana si umupolisi ngo yamane inembo yo gukubita mu mutwe umuntu yakoze amakosa, mugabo ngo yirengagize ibyiza uyu muntu amaze gukora. Ekaye Imana irazirikana ibyiza abantu bakora. Imana ntiyibagirana mba na gatoya ibikorwa byo kugororoka by'umuntu. Kubw'iyo mpamvu rero ko Imana itabyibagira, shishikara mugororoke, shishikara mwubaha Imana, shishikara muyumvire, kuko umuntu azoronka ingero ihwanye n'ibyo yakoze. Dusenga Imana ya minota yacu isa n'iyikwiye. N'ano majambo wowe uri kurashishikara canke woba warambiwe uri kurabivamwo kubera umengo n'ibyo wakoze Imana yaravyirengagije, Imana yaravyibagiye. Ibyo wowe uri kuracamwo, ibihe bigoye wowe uri kuracamwo, ntibikwibagize Imana, ntibiguteranye n'Imana ngo bitume wumva ko umenga Imana ni umunyamafuti. Ekaye habanamba shishikara, Imana ntigabitanya, irabizi, ibihoza ku muzirikanyi, na ntajya uko bukeye ko bwira izoguha ingero ikwiranye n'ibyo wakoze. Mwami Yesu
tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise rero atubwiye ko uri Imana itagabitanya kandi ko ibyo tugukorera mu kukubaha no mu kukumvira wihoza ku muzirikanyi uzoturonsa ingero ikwiranye nabyo. Uyu muntu akurikiranye kino kiganiro akaba yarageze igihe kumva urabona ko umengo yakoreye Imana ibikorwa byinshi, hanyuma akabona umengo nta ngero yabyo yaronse, ntaco ariko araronka y'uruturo. Uyu muntu rero abona ko umengo nta kintu ariko arasubirizwa mu ndumane ku vyiza ariko arakora mu bwami bw'Imana, akaba yarageze igihe Satani amwongorera, akaba yarageze igihe yihebura. Ndakwinginze ngo muvuze ko imbabazi nk'uko yihanye nk'uko yatuye, ibisigaye mushoboze gushishikara gukorera wewe Imana utagabitanya, uhoza ku muzirikanye ibyiza umuntu wese byose akora kandi uzomuronsa ingero ikwiranye nabyo. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.